Hari inkuru yavuzwe cane ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha, ako gashimwe yahawe n'ivyakurikiye mu gihe yari atahutse avuye aho yaherewe agashimwe, ariko nanone hari ibinyegezwa mutabwiwe aho ivyabereye muri Amerika, ndetse umuryango wa Perezida Ndayishimiye. Inyuma yaho havuzwe ukuntu ibikorwa nka vyose vyahagaze, imbonerakure zigakubita abanyagihugu baje kwakira umugore wa perezida, ariko nanone benshi bakavuga ko ivyo ari agahotoro, amasoko akugagwa kugira abantu baje gutegera umupfasoni w'umukuru w'igihugu, abandi barakubitwa n'imbonerakure. Hari abanyagihugu bagiye baratwandikira ingene bahohotewe ngo baje kwakira ku nguvu umupfasoni Angelina Ndayishimiye, yaratahutse avuye New York muri Amerika, uwo akaba ari no mu baronkejwe agashimwe na UN Population Award kuno mwaka. Ivyabaye ndetse n'ibindi vyinshi cane mwanyegejwe kuri urwo rugendo rw'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha, vyinshi mutabashije kumenya nivyo tugiye kugarukako muri kano kanya, ariko nimba utarafyonda kuri subscribe ubanza ugafyondako kugira igihe cose dushizeko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Hari amakuru muba mwagiye muranyegezwa, hari vyinshi biba vyagiye biratangazwa, na bimwe vyashizwe mu mpisho, vyose turabitohoza tukabibashikiriza mu buryo bw'idonido. Nizere ko rero wamaze gufyonda kuri subscribe kugira dushizeko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Dutangure ku vyabaye igihe bariko barakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, tuza kugaruka no ku vyakozwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, ndetse n'ivyo benshi babona nk'agakino kakozwe nabo mu muryango wa perezida. Turaza kubigaruka ko dutangurire ku vyabaye mu gihe bari bagiye kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Abanyagihugu benshi bati mwaramutse, ico mwomenya nuko uhera mu gatondo ko kuri uyu munsi wa 10 n'igenekerezo rya 15 z'ukwezi kwa karindwi 2022, ata muntu n'umwe yemerewe gukora ikintu na kimwe, ata soko nimwe yuguruye, ata butike nimwe yuguruye, ata muntu yemerewe kwicara kwibarabara. Abapolisi baca babakuraho ngo baje gutegera umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Aha rero ubuzima bw'abene gihugu bwahagaze. Ikindi n'imbonerakure zifise inkoni zikubita uwumeze nk'uvyanse. Uwundi munyagihugu yatwandikiye ati amahoro, isaha tuvugana amasoko yose arugaye ngo yugurura isaha 7, tuvuye gutegera Angelina Ndayishimiye. Amasoko yose ari Bujumbura batwirukanye ngo tuje kumutegera. No kuvuga ko ngo aza kugururwa, ngo haza amasoko aza kugururwa isaha 7 inyuma y'ibirori. Twebwe tubona ko bariko baraduhohotera. Ni vyiza ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu aronka udushimwe, ariko ntibisigura ko duca duhagarika ubuzi ngo tugiye kumutwengera no kumukomera amashi. Ntibisigura ko dutegerezwa kwerekana ko tunezerewe ku nguvu. Bari kureka abavyifuza bakajayo, abakeneye kwikorera bagakora. Ibi ni bimwe mu vyo abanyagihugu bidogeye cane mu gihe hari hagiye kwakirwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha. Ariko nanone hari ibindi mutabwiwe vyabaye mu gihe bari bagiye mu gihugu muri Amerika. Muti vyagenze gute? Bamwe bavuga ko ari agakino mu muryango w'umukuru w'igihugu muri Amerika, aho umuvyeyi yaronka agashimwe, no kuvuga nyene Angelina Ndayishimiye, aho umuvyeyi yaronka agashimwe bari bajanye, baranezerwa, barifotozanya, barakora urubanza rwo kwigina agashimwe, hanyuma ku wa gatandatu uheze barataha.
ngaha bisiguye ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari yajanye n'abana biwe nka bose muri Amerika. Bivugwa ko ivyabayeyo vyose nyene abo bana biwe bariyo, ariko nanone icaje gutangaza abantu ni ivyakurikiye mu nyuma umupfasoni w'umukuru w'igihugu atahutse mu Burundi. Benshi babifashe nk'agakino. Bageze muhira bahamagara ikinyamakuru Akeza kirabafotora, bahinduka abakumburanye, bamera nk'ababonye ubwa mbere ka gashimwe, barakeza umuvyeyi, maze Akeza iradusangiza iyo nkuru iti umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Burundi First Lady ashitse ku Kirimba, yasanze umuryango wiwe nawo abana bamurindiranye igishika, bamuteguriye n'ikibanza ciza co kumwakiriramwo, yaberetse agashimwe yaravuye gutora, maze nabo baramukeza. Iyi nkuru ya Akeza irimwo ibipfungu kuko nkuko muri buze kubibona ngaha mu masanamu, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari yajanye n'umuryango wiwe muri Amerika, kuko amasanamu arerekana umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari kumwe n'abana biwe bifotoreje in New York. Abana biwe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. No kuvuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yajanye nabo mu muryango we abandwi bose nawe agira 8. Abo bana rero bari bajanye i New York. Iyi foto y'umuryango w'umukuru w'igihugu i New York, aho abana baherekeje nyina gutora agashimwe. Ariko icatangaje abantu ni ingene babaye nk'abanyegeza ko abana n'umuryango bari bajanye na nyina muri Amerika. Ariko nanone benshi bagatangazwa bibaza niki boba bariko baranyegeza. Ngaha murabona ifoto umuryango w'umukuru w'igihugu ku Kirimba, aho bari bavuye muri Amerika. Benshi rero bakibaza nimba vy'ukuri batafise ico bashaka kunyegeza ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ajana umuryango wose mu gihe agize ingendo, bakamera nkaho vy'ukuri batigeze bajana. Ubwo ino nkuru bakaba bibaza nimba ataco yashaka kunyegeza, kuko biraboneka mu mafoto ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yajanye n'abana biwe 7, ariko bashitse mu Burundi bamera nkaho abo bana batigeze baja muri Amerika, ahubwo bari barindiriye kwakira umuvyeyi wabo. Benshi rero bagize ico babivuga ko, bavuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu naho yahawe ubushimwe, vy'ukuri hari vyinshi yagiye aravugwamwo. Umuryango w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu New York muri Amerika ku cicaro ca ONU hari kuri Mukakaro mu mwaka w'2023. Nanone umuryango w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu New York muri Amerika ku cicaro ca ONU bakaba baragiye ariko bashitse mu Burundi yashaka kunyegeza ko yajanye n'umuryango, vy'ukuri bakerekana ko atanumwe yagiye muri Amerika. Benshi bagiye bagira ico bavuze kuri ivyo vyabaye. Umuryango wa Ndayishimiye ati nibaza ko je nibaza ko ataco bitwaye rwari urubanza mu zindi, ivyo vyabereye muri Amerika, naho duhe amafoto n'amacelebration yahabereye ibirori, kuko tubonye ifoto ubwa mbere twibaza ko cari ikindi gihe caheze kw'iyo foto. Mukama wanje, ahubwo ibi bintu birarenze gutwenza, navuga ko kwari akumiro. Abana ntibari bajanye muri Amerika, ahubwo bamutegereye ku Kirimba. Messi nibaza ko umuryango wose yawujanye muri USA. Duhe amafoto bari USA. Ngira mwayabonye twayabahaye. Hari ikintu kimbabaza cane kubona muri kano kanya umunyagihugu mutoya ari 30,000 yo kwiyunguruza ava Kayanza Bujumbura. Abaduserukiye nabo bagakoresha amahera mu kurihira amatike agera ku ndwi y'indege. Abantu niyo batari kugenda ataco vyari konona. Uku ni ugupfukama mu nda igihugu no kutamenya priorite y'ibikenewe.
ati kano gakino kitwa urunana, ati nje rwose ndabona bitangaje cane, ati none ko bagomvye kubinyegeza niba ataco babona bitwaye kuki barinze kunyegeza